Ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa kane igenekerezo ry'icumi z'ukwezi k'umunani h'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ngaha kuri ino mboneshakure tukaba tukugezako amakuru atandukanye ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Utegerezwa rero kubandanya ubana natwe, nta kundi kubandanya ubana natwe ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibibatohoreza hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Umuyobozi w'ibohero rikuru rya Rumonge aho bita ku Murembwe n'abakozi babiri b'iryo bohero baherutse guhagarikwa kuri uwu wa munani Myandagaro 2023, bakaba bagirizwa kurekura abantu 8 bidaciye mu mategeko. Abo barekuwe bari muri ya dosiye y'abagirizwa kwica abantu bakoresheje imipanga vyari vyimonogoje mu minsi iheze mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Uwo muyobozi w'ibohero n'abo bakozi bakaba bapfungiwe mw'ibohero ryo ku murwa mukuru w'intara ya Bururi. Turabandanya gukurikirana ivy'iyo nkuru vyose tubibagezeko uko vyakabaye ngaha kuri ino mboneshakure. Nayo kandi Faustin Ndikumana ntabona kumwe n'umushikiranganji Dieudonné Dukundane ku bijanye n'itunganywa ry'amatongo yo mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo inyubako Dieudonné Dukundane aheruka gushikiriza mu ndwi iheze ko uku kwezi kwa Myandagaro 2023 kuzohera umuntu wese afise itongo mu gisagara ca Bujumbura yaratanze ikirangaminsi c'ingene urupangu rwiwe canke ikibanza yahawe agiye kucubaka kugira ngo basanze atabishoboye igice gihabwa ababishoboye. Faustin Ndikumana we arongoye ishirahamwe Parise mu Burundi sikabibona. Umushikiranganji Dieudonné Dukundane akaba avuga ko uwo mugambi uzoba uje gushira mu ngiro imyiteguro y'imbonakazoza ya 2040. Faustin Ndikumana we akaba abona ko Uburundi buri mu bihe bigoye mu bijanye n'ubutunzi, ahubwo nyabona ko hariho ibindi bintu vyari bikenewe cane. Faustin Ndikumana akaba atanga akarorero ko ica mbere cihutirwa muri iki gihe ari uko leta yobanza kunagura igisata c'ubutunzi hama hagakurikira kubaka amabarabara yaba ayo mu gihugu hagati canke ayo mu gisagara. Ibiraro bikubakwa, ikibuga c'indege kigasubirwamwo, ibijanye n'amatara n'amazi bigasubirwamwo. Akaba abaza ati none bagombe bahindure igisagara kandi kitagira amatara n'amazi, hakwiye gusubirwamwo ingene amatara n'amazi bitunganijwe kuko bimaze imyaka myinshi. Ibindi bibazo Parisemu yibaza ni ibijanye n'ahageze ibikorwa vy'iyubakwa vy'ibikono bizobikwamwo ibitoro stoke strategique. Akaba agira ati ko ikibazo c'igitoro ariho gihagaze, izo nyubako ko zitubakwa kandi arizo zihuta. Akaba abandanya yibutsa umushikiranganji ko hariho ahandi hantu leta yari yaremeye ko hazokubakwa ariko gushika ubu hatarubakwa. Akaba atanga akarorero k'isoko nkuru ya Bujumbura imaze imyaka 10 ihiye ariko gushika ubu ikaba itarubakwa. Ahandi avuga hatarubakwa nahahoze FFB, ahari kuba akarere k'amahinguriro wa Rubondo mu Gatumba ndetse n'ahandi. Akaba abona rero ko nyabuna ko hakwiye kurabwa neza ko intwaro ibereye iba yashinze imizi, igiturire ni ukwihagira amatungo ya leta bikahava kugira ngo ntihabe ivyo kwikwegera ko amatungo ku buryo uca usanga n'ivyo bibanza bigiye kugurwa n'abo nyene banyonyeje leta. Ese weho ubona ari igiki cokwihutirwa gukorwa mu gisata c'inyubako? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Ayo kandi ngo amashengero n'imigambwe nivyo bibanza bibonekamwo cane imvugo zicanishamwo. Ego cane mu mashengero no mu migambwe niho haboneka cane imvugo zicanishamwo. Ivyo tubibwirwa na Patrice Sabuguheba, umuhinga mu gutahura ibijanye n'imibano ndetse n'imigenderanire y'abantu sociologue. Ariko harasigura ico imvugo z'urwango zivako hamwe n'ingaruka mbi zizana mu kibano.
Uwo muhinga akaba agira ati imvugo nk'izo zibonekeza cane mu mashengero no mu migambwe. Ivyo biba mu gihe hari umurongozi umwe adahuza n'uwundi ariko akipfuza gushikira inyungu uwundi yari asanzwe aronka. Patrice Sabuguheba arerekana akoresheje uburorero ingene imvugo mbi zica vyinshi. Akaba avuga ko nko muri kahise umuntu barashobora kumugereranya n'igikoko co mw'ishamba, ukumva bamwise imbwebwe n'ibindi. Aho baba bamutesheje ubuntu kugira abamukurikira bumve ko bakurikira igikoko. Arabandanya nk'akarorero baravuga ngo urya muntu afise inzigo y'ikinyoro. Ikinyoro ni indwara mbi aho hambere bavuga ko idakira. Aho rero baba bakoze ku mutima w'abemera uwo murongozi. Mu migambwe naho hari abitana injavyi, igipfu, bisigura inkono iva ataco imaze. Nayo ingaruka mbi izo mvugo mbi zizana mu kibano, umuhinga atubwira ko irirenze umunwa riba rirenze impinga. Ivyo bavuze kuri uwo muntu birateba bigashikira benshi, na rirya ubu ubuhinga bwo guhanahana amakuru bwateye imbere. Inzira ishoboka yo kurwanya izo mvugo, Patrice Sabuguheba ahanura ko abarongozi bokwitwararika kuvuga neza kuko inkwezi y'amarere yama iva hejuru, bagakoresha imvugo inywanisha. Nayo kandi ngubu ubutumwa bw'umurundi aherutse kwibonera ubusuma bubera muri Otraco mu vyo bita controle technique. Jewe nagomba udutohoreze ku bintu bibera muri Otraco. Jewe naragiyeyo kuriha controle technique, ndayiriha hamwe na penalite kuko nari narengeje igihe. Ivyo vyari mu muco kuko ayo uyarihira muri konte ya Bankobu. Aho natangariye rero njanye imodoka ku Kinogo, imodoka barayikwamishije barambwira ngo nindayijane kuri pinkaje. Turaharira kuko imodoka yanje nari nayihinduriye suspension yose ari nshasha. Bananiye kubera nanse kubaha ibiturire, baciye bampindagiza ngo ngende aho barihira amafaranga ya pinkaje. Mpava ndemera, ngiye kuriha nagira ngo nsubire kurihira kuri ya konte ya Bankobu, siko vyagenze. Hariho biro uha amafaranga ya pinkaje bakaguha resi yanditse n'iminwe y'ibihumbi 20 mu mafaranga y'amarundi. Nca ndababaza nti none kubera iki tutarihira amafaranga hamwe kandi Otraco ari imwe? Banyishuye ngo ivyo ntibikuraba. Nti birandaba nyene kuko nta mafaranga yanje, ni kandi ndarenganijwe kuko imodoka yanje irakomeye. Nti cange naho mudusigurire iyo ayo mafaranga aja. Niko aya controle technique twarishe muri Bankobu kandi bakampa resi electronique. Nti none iyi resi mushizeko na carbone amafaranga yayo aja hehe? Nti cange nje kwibariza. Baca batangura kurabanwa batinya, nca ndihorera ndayariha. Nshitse ku kinogo ca pinkaje, umufundi arabura ivyo imodoka igwaye, aca atangura kwerekana ivyuma bigwaye. Nti wapi, ibi nabishizemwo haraheze indwi zibiri. Twananiranywe, ahava ashirako icemezo ko pinkaje iheze ari sawa. Nca ndajana resi barankorera iyo controle technique. Niho rero nagira amatohoza ku mupolisi yari ahari, yambwiye ati harya ku munsi bategerezwa gukwamisha imiduga 24 kandi imodoka yose ivaho irishe ibihumbi 20 vy'amarundi. Ni none ko amafaranga tutayarihira hamwe? Nawe ati nayo bonyene bigaburira. Nukuvuga ibihumbi 20 dukubye n'imiduga 24 dusanga hari amafaranga ibihumbi 180 mu mafaranga y'amarundi. Ayo niyo bagabura kira munsi kuko ayo mahera ntaja kuri konte ya Bankobu kurya tuba twarishe aya controle technique. Muraraba mudutohoreze mwe mufise ijwi rishika kure. Ubwo busuma turabe ko bobuheba kuko n'iyo pinkaje uburishe ntaco bagukorera. Gira amahoro. Iri si ibaraga yemwe. Umushikiranganji Chantal Nijimbere ajejwe gutwara abantu n'ibintu ubwo arabizi, umuyobozi mukuru wa Otraco yoba abizi.
womenya neza ko ubutumwa musomye neza na neza nk'uko bwanditse ku rubuga Ijisho ry'Umunyagihugu rutanga ubutumwa bw'abanyagihugu uko babutanze nyene. Uwufise iciyumviro kidasa n'ikivuzwe nawe nyene turamwakira akabeshuza. Uru rubuga ni akaryo gahawe abanyagihugu bumva badafise aho bavugira. Ayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ni uko leta nshasha yamaze kumenyekana. Aho ni mu gihugu ca Nigeri. Intwaro mfatakibanza ya Nigeri yamenyesheje ejo haheze kuwa gatatu igenekerezo rya 9 Myandagaro 2023 leta nshasha yayo igizwe n'abashikiranganji 21. Umushikiranganji wa mbere Lamine Zeine Ali Mahama Mwaka Kanya yabaye umushikiranganji w'ubutunzi n'ikigega ca leta. Iryo hinduka ry'intwaro nshasha ya leta ryashizwe ahabona vyihuse cane imbere y'uko inama y'ibihugu n'amareta agize Afurika y'Uburengero CEDEAO akorana kuri uwu wa kane igenekerezo rya 10 Myandagaro 2023 ku kibazo cega kino gihugu ca Nigeri. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru.